Mwakoze cyane. Yego imyiteguro y'igihugu cyacu aho bukera umugwi serukiragihugu w'abigeme uzavutana n'igihugu ca Namibia mu mupira w'amaguru w'abigeme. Ni ukuvuga yuko imyiteguro yagenze neza kandi bakaba bamaze no kwibandaniza mu ntara ya Ngozi. Batanguriye Bujumbura kuri centre technique aho bagerageje kugira imyimenyerezo ishimishije mu minsi itari mike. Niyo baca rero bagenda kugira babandaniza Ngozi aho ku munsi wa gatandatu bazoza bagatana mu mitwe n'igihugu ca Namibia. Ego barawuronse kuko murazi ko na staff yabo turageje kuyongereza kugira bashobore gutegura neza uyo mugwi serukiragihugu w'abatarenze imyaka 20. Bagiye bameze neza kandi ubuhinga bwari yongeye bikwiye ku buryo yuko ku munsi wa gatandatu bashobora kutwereka urukino rwiza aho kuri stade Urukundo. Ego baritanze kuko murazi habaye dukosa turakosorwa. Harabaye rero ibyo gukosora abagerageje kuduga bari Ngozi bagiye guserukira igihugu mu guserukiragihugu w'abigeme batarenze imyaka 20. Harabaye gukosora liste bazokinisha ku munsi wa gatandatu. Hagiye abakinyi bavyumva bagiye guserukira igihugu cyacu muri iyo igano rigiye gutangura rizobera muri Croatia. Yegome cyane kuko murazi ko ngaba bari baje gukina irya rigana rya Première Dame mutambukanyi umukuru w'igihugu cyacu Burundi. Ivyo vyarabafashije no kugira bagende muri Kenya irya higano bari mu Sekafa byagize icyo bibafashije kuko bararonse ubumenyi bukwiye na experience zikwiye ku buryo yuko turizeye yuko abakinyi batowe kugira baje muri iyo mu guserukiragihugu batarenze imyaka 20 bazokwerekana yuko ari cyo bungutse muri Sekafa yabereye muri Kenya. Egome kuko icyambere nuko Ngozi mu gihugu cy'u Burundi kandi Ngozi ni mu abarundi kazi naho abafana batazo kwinjira mugabo bazokora rorerwa n'abarundi biwacu. Twebwe tujejwe imirimo imwe muri federation comité executif abantu bake bazotezwa kwinjira ku buryo yuko bazokora bona abarundi imbere yabo n'ibendera ry'igihugu cyacu. Ndibaza yuko morali zo bibonetse ku buryo yuko bazotwereka umupira ushimishije hari Ngozi. Oya ivyo tuma bibaca intege kuko amategeko kandi abantu benshi nimenyere cyangwa ibigo byinshi bimenyere kuko bamwe bagiye gukina Ngozi baruka kubona muri Kenya yuko atabafana barimo cyangwa abaza kurorera urukino muri stade bamaze kubimenyera nibisanzwe. Igikuru nuko bateguye bikwiye ko bagiye kwerekana umupira muri stade Urukundo aho abarundi bose bazote bakaryoherwa bakabona yuko umupira w'amaguru w'abigeme umaze gushika ku rugero rushimishije. Nagerageje kuvuga yuko umwaka wa 2020 ari udukosa twabaye twarabonye vyabaye niyo komite iri muri shira mu ry'umupira w'amaguru mu Burundi twaricaranye hamwe turaraba habaye amakosa muri staff ingene vyarabigenda. Ubu twaragerageje guhindura ama staff yose turageza gushira 17 event barafite staff yabo barigenga kugira bazo kwereka yuko bariko barakora. Hama senior nawe twarageje gushira indi staff uzo batwaye senior suzo batwaye event cyangwa 17. Ubu ratandukanye kugira turabe yuko muri imyaka 2-3 iriko iraza yuko umugwi serukiragihugu w'abigeme ushobora gutera intambwe aho ushobora gukina match ya mbere ya kabiri ya gatatu tukabona yuko ari ikintu cyahindutse. Ivyo ni ibintu twateye intambwe muri shira mu ry'umupira w'amaguru mu Burundi aho twageje guhindura staff ku buryo yuko dukeneye intsinzi, dukeneye amanota meza, dukeneye iterambere. Nitokaba turi muri vya bindi tuguma dutsinda match ya mbere tukaca tuvamo. Oya ivyo turabikosoye. Ndibaza yuko abarundi cyangwa abarundi kazi bitege yuko ari impinduka yabaye aho bazora babona yuko umugwi serukiragihugu w'abigeme ushobora gutana mu mitwe n'inkino zibishake zitatu kandi abarundi cyangwa abarundi kazi bagaza karyoherwa kubona yuko abigeme babo bariko baratera intambwe ishimishije mu gihugu cyacu cy'u Burundi.